abantu benshi baragira mariage ariko bakananirwa gusiga base n'abanyina, basanga umugabo niwaba udashobora kuvuga ngo ndagiye kujya kwa mama niwe atanga amategeko, se niwe ntashobora gukora ikintu na kimwe atabanje kubaza biwabo, umugore ntamwasosiya mu kintu na kimwe, ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo uzosiga byose. Haleluya. Ugasanga ntushaka gusiga abagenzi bawe, ushaka kuguma muri ya bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana y'amahoro, ciye bugufi imbere yawe kuri uyu munsi mwiza, umunsi waduteguriye kugira ngo tunezerererwemo nk'abana bawe. None mukunzi mwiza, turagusaba ngo ubushobozi bwawe bukomeze kutuganza kugira ngo tubashe kuba umugisha watwumva. Ni wewe byose ubikora, kuko Umwami Imana umwana w'umuntu nta kindi kimwe kwishoboza adashobojwe nawe. N'ubusubiye guha kaze mpwemu yera umufasha mwiza twahawe, bakomeze kuturongora no kudushigikira muri byose. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro n'ishimwe bibi vyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ego rero uyu munsi ndumva ngomba kuganiriza umugabo. Tuganire n'umugabo, kuko umugabo yatimenye ngo yitahura amenye icari n'icyo yagizwe, n'ukuri ibintu byinshi birapfa, byinshi, kuko amabanga Imana yajeje umugore nayo yajeje umugabo ntibingana. Umugabo afise amabanga menshi ajejwe kugira ngo urugo rutungane, urugo rubamwe amahoro. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Banyefeso, turasoma igice cya 5, duhere ku murongo wa 25. Haravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura, ngo ageze aryogesheje amazi n'ijambo, maze ngo arirengukane imbere yiwe ari ishengero rifise ubwiza, ridafise ibirabago canke iminkanyari canke ikintu cyose gisa gityo, ariko ngo ribe iryera ridafise agasembwa. Niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'umubiri wabo bwite. Ukunda umugore wiwe aba yikunda, kuko ata muntu yigeze kuba nk'umubiri wiwe, ariko arawugaburira akawubungabunga kuko Kristo nawe agirira ishengero. Amen. Murabyumva? Umugore urabye ivy'Imana yamusavye kugamburukira umugabo, ariko ibindi byose bijejwe umugabo. Rero ibintu umugabo ngira tuvugane ibintu bine umugabo arinda kugira iki? Arinda kubera amaso, akavuga ngo ibi nteza kubigwanirira kugira ngo urugo rwanje rubemwe amahoro. Icambere ni ukubanza kwimenya wewe urinde, mbega ujejwe iki? Mbega kubera iki umwansi ahiga we gusumba nuko ahiga umugore? Ni ukubanza kubimenya, ukabanza kwimenya, ukabanza kwitahura, ukabanza kumenya inshingano ufise, ama responsabilité ufise. Bantu b'Imana, dusubire tuganire gatoyi. Nukuri nsaba abagabo, ese icompa iyi video abagabo benshi babukazoyumva. Reka nkubwire, Imana wewe ikwita umutwe. Murabe umutwe, iyo umuntu akuye ku umutwe igize ikibazo, mbega ibindi bintu mubona bishobora kubaho? Ibice by'umubiri birasubira kubaho? Umuntu arashobora kubaho yagize ikibazo mu mutwe? Asubira kubaho, kuko umutwe niwe ukomanda umubiri wose. Urumva iyo responsabilité ufise? Urumva ibintu biriko birapfa mu rugo,
umugore ariko akora ibidakorwa uhari, urumva ko ari ibintu bikomeye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu, kuko ubushinga ntaye nyakuri, umupapa yiyubashe, umugabo yiyubashe, uraba urugo rw'uko rusa, uraba urugo rw'uko rusa, kuko uri umutwe. Twaraganiriye n'abadame ku munsi w'ejo ko umudamu akwiye gusengera umugabo we, kuko urumva umutwe igihe ugize ikibazo, igihe umutwe ugize ikibazo, ibindi byose biraparangana. Ukuboko kocika umuntu akiga kwandikisha kubamfu. Twarabonye abantu bandikisha amaguru bagakora ibikorwa bafise amaguru, amaboko atayahari. Narabonye umuntu akora imirimo ikomeye y'Imana atagira amaboko atagira amaguru, ariko afise umutwe. Muriko muravyumva? Afise amaguru atagira amaboko, ariko afise umutwe, ariko akabandanya kubaho. Rero urumva ko uri umutwe, Imana igukonsidera nk'umuntu akomeye mu muryango, utegerezwa kurinda urugo rwawe, uteza gukunda reka tushake tunabisubiremo. Urinda gukunda umugore wa umviriza ngaho, ngo bagabo mukunda abagore banyu, ngo nkuko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Urumva? Kristo yarapfuye kubw'ishengero. Rero ugasanga umugabo arareka umugore we bakamufata uko bagomba araho, cyangwa ubwo bakamufata uko agomba ntamukunde, akamwexposa. Hari nabo mpora numva abahabara babo baza gutuka abagore babo, umugabo akavyemera, cyangwa ugasanga abantu b'iwabo baramwurira, nyina aramwurira akamukorera ibyo ashaka, bashikiwe ntamuproteje. Ni ikibazo gikomeye imbere y'Imana. Araho bikora ukibaza ngo Imana nta kintu na kimwe abantu b'Imana ukora Imana itandika, nta na kimwe itandika, byose irabyandika. Urumva? Kristo yarikunze ishengero ngo twari babi twese, ryari ribi, ariko ararikunda. We yakugereranya na Kristo mukama w'ikigongo. Urumva izo nshingano ufise? Urumva? Ngo akaryigura, urumva yararyiguze. Wowe urashobora kwigura umugore wawe? Birakomeye. Ngo ageze aryogesheje amazi n'ijambo. Wowe uyu munsi urongoye umugore, ijambo ry'Imana riravuga ngo si byiza ko uyu mugabo yibana wenyine, ngo reka ndamuremere umufasha bakwiranye. Uyu mugore Imana yaguhaye nonyene murakwiranye. Reka kwirirwa wiruka, guma hamwe n'uwonyene, kandi ni wagukunda, mpora mbona iyo abagabo bagize ingorane, baragiye bakazerera, bagize ingorane, uje ubona bagaruka muhira, baragaruka bagwaye, bashaje, bahomvye, ukabona bagarutse muhira. Guma aho nyene uhafate neza, kuko aho nyene Kristo niho ariko arakurabira. Intege nke z'umugore wawe zifuke, mufashe, muduze, nkunda kukivuga, muduze, mushigikire, mutere intege. Birashoboka. Ibyo atarahindura arashobora kubihindura. N'ishengero Kristo yararihinduye. Yararihinduye. Nawe arazi kubishoboye. Arazi, ntashaka kugusaba ico udashoboye. Haleluya. Ngo maze ngo arirengukana imbere yiwe, ari ishengero rifise ubwiza, ridafise ibirabago canke iminkanyari canke ikintu cyose gisa gityo. Ngo ariko ngo ribe igera ridafise agasembwa. Wavyumvise? Umugore urashobora kumushira ku rutonde we ubishatse, ukamenya neza iti yankika kundi ko umugore mbega kugira ngo ndamugarure mu nzira nokora gute, ukamusengeranya wenyine. Nega niwe usengera umuryango. Haleluya. Niwe uhesha umugisha umuryango wawe, abana bawe, ni wewe. Rero utegerezwa kumukunda, utegerezwa kumuproteja, utegerezwa kumugwanirira. Ikigira kabiri, kugira ugire ubushobozi bwo gusiga. Haleluya. Ugira ubushobozi bwo gusiga.
dusomye mu itanguriro harabananirwa gusiga, kandi birateye ikibazo gikomeye mu miryango myinshi. Ingo z'abatozozo zirageramiwe kubera kunanirwa gusiga. Emera usige, waratoye, emera usige. Haleluya. Igice cya 2 mu itanguriro dusome umurongo wa 24. Ngo nico gituma umugabo azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe ubutakivana, bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bombi bagenda, bariko bavuga Adamu na Eva, ariko tugeze ku murongo wa 24. Ngo nico gituma umugabo azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe ubutakivana, bakaba umubiri umwe. Amen. Muravyumva? Abantu benshi baragira mariage ariko bakananirwa gusiga. Bakananirwa gusiga base na banyina. Basanga umugabo iwabo udashobora kuvuga ngo ndagiye kujya kwa mama ni watanga amategeko, se ni wakora, ntashobora gukora ikintu na kimwe atabanje kubaza biwabo. Umugore nta mwasosiya mu kintu na kimwe, ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo uzosiga byose. Haleluya. Ugasanga ntushaka gusiga bagenzi bawe, ushaka kuguma muri ya marigara wahoramwo kwa kundi. Hariho uwo Imana yagufatanije kandi mutegerezwa kuba umwe, mukumva ibintu kumwe. Haleluya. Rero no kuri usaba inkomezi Imana zo gusiga, zo kwitandukanya nibibabaza umutima w'umugore wawe, kugira ngo urugo rubike bibe mwamahoro. Haleluya. Haleluya. Ikindi, umugabo akwiye gusaba Imana imushoboze usengera amaso yanyu. Amaso y'umugabo niyo amutera icyaha, niyo amukoresha icyaha. Haleluya. Umunsi Adamu abona Eva, Imana yamumuzaniye asinziriye, yamukuyemwo ngo igufa mu rubavu, yararyamye, yamushyizemo anesthesie générale, iramukuramwo iyo gufa. Yakize kubona uyu mugore yinjira mu mpemu, yinjira mu mpemu kubera kubona gusa. Hari ibindi byinshi Imana yari yararemye, ibikoko vyiza, yaremye ibintu byinshi vraiment byiza, ariko umugabo ntiyigeze abibona, ntibyigeze bimunezera. Ariko yakize kubona umugore, yatanguye kuvugishwa ngo kana kagufa ko mu magufa yanye nakara ko mu maranye ngo azokwitwa umugore. Yaciye amutorera n'izina, si Imana yatoreye izina umugabo. Rero umuntu w'Imana, amaso yawe uyasengere, kuko niyagukoresha icyaha bigatuma uri kuraraba hirya no hino ugasigara ubona ibindi byiza umenga birute byo wasize muhira. Ariko wige kuyasengera, kuko ijisho ryawe ryabonye umugore ubwa mbere aranezerwa, n'ubu niko bikiri. Rero wirinde cyane. Ikindi naco gikenewe kugira ugumane icubahiro iwawe, ugumane amahoro, ugumane icubahiro. Ariko urazi gushika muhira ugashikira kujya musonga, ku kazi bagufukamira, uri ministre, uri directeur, urinde, barakubaha. Ariko washika iwawe ukiryamana, ushika iwawe ntibakwakirane igishika, niwumva ko bibabaje. Reka dusome mu Bami ba kabiri, Abami ba kabiri dusome igice cya 5. Haravuga ngo Namani umukuru w'ingabo z'umwami w'Isiriya yaratonye kuri shebuja, kandi yari umunyacubahiro, kuko ari we Uhoraho yaha intsinzi, bigatuma Abasiriya banesha. Yari umuhizi w'inkomezi, ariko yari umunyamibembe. Mwavyumvise ngo Namani yari umuntu w'umunyacubahiro, yari umunyenkomezi, niwe yatuma igihugu ciwe kigiye mu ntambara gitsinda. Kubera iki? Kubera yari umunyenkomezi, yari umunyacubahiro. Baramubona batwara bakamwubaha, ariko ntibari bazi ibanga, ntibari bazi ingorane afise. Ngo yari umunyamibembe. Umunyamibembe nawe murazi ingene bamutunga.
munyamibembe ntasangira n'abandi, munyamibembe aba wenyene, munyamibembe ntawe umukorako, umunyamibembe abamerewe nabi. Rero hariho abagabo benshi ari abanyamibembe mu ngo zabo, kandi hanze ari abanyacubahiro, hanze abantu babakomera amashi, hanze abantu babavugiriza impundu, ariko bashika mu ngo zabo ari abanyamibembe. Bashika induru zikavuga, bashika amahoro akabura, ugasanga n'umuntu iwe vyanse ariko hanze bigenda neza. Ndakwinginze muntu w'Imana, wisengere. Ndakwinginze muntu w'Imana, wiyumvire wiyumvire ingene mu rugo rwawe hashobora kubura amahoro kubera wewe. Abana ntibaronka amahoro, abana ntibaronka umutekano, abana ntibaronka ico barya, abana ntibaronka ico bambara, abana ntibabe barepana ngo banezerwe bavuga ati papa vraiment, urumva, ariko bakavuga ngo papa yotuma apfa. Ariko hanze baguhezagira, hanze baguhezagira, ariko mu rugo bataguhezagira. Rero Imana igufashe wiyumvire, mbega vy'ukuri je mu rugo ndi umunyacubahiro cyangwa icubahiro canje kigarukira giherera nshitse kuri portail y'urugo rwanje, icubahiro kica gihera, ariko ukigumane hanze ni wawe, ni Imana yo mwijirizo kugirira neza. Murakoze rero, Imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza. Reka dusenge. Sindambirwa Mwami Imana kugushimira imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Sindambirwa kugushimira Mwami Imana ukuntu dukunda kandi ukuntu twitwararika. Reka Mana ugenderera imiryango irimo ibibazo, uyisubizemwo amahoro n'umwumvikano wawe. Mwe muyera genda urestore ingo zirimo ibibazo, ingo zatanye usuri zifatanye, izirimo agahinda n'umubabaro, ugarukanemo umunezero wawe, habe kwihana, habe kwicuza Mwami wanje, kugira ngo amahoro yawe aganze. Urakoze kuvyumvise kandi kwemeye kubikora, icubahiro n'ishimwe bivyawe, kaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.